bakunzi twama dusanga ijambo ry'Imana mu nkundire ndabifurize ukwezi kwiza kwa gatandatu nkuko vyanditswe muri Luka igice ca mbere umurongo wa 26 gushika kwa 38 haratwara inkuru ingene mu kwezi kwa gatandatu marayika Gabriel yagendereye Mariya amara inkuru nziza cane yo kuba nyina w'umukiza yo kuvyara uzokiza wari mw'isi. Igihe Mariya vyayimugoye kwemera aramubwira ati hariho n'ikimenyetso mwene wanyu ahora yitwa ingumba umutamakazi Elisabeti uku n'ukwezi kwe kwa gatandatu. Reka ndakore ngo uku kwezi kwa gatandatu kukubere ukwezi kw'inkuru nziza cane kuri wewe no kubawe mbere no kuvyawe. Na wa undi mwene wanyu aramaze iminsi mu shomeri wumva inkuru nziza ko yaronse akazi, wa undi ari mu bitaro wumva inkuru nziza ko yakize, kandi na wewe ube wo kujana inkuru nziza muri uku kwezi. Nkuko vyanditswe mu Bami ba kabiri igice c'indwi, hariho abanyamibembe bajanye inkuru nziza, ariko babanje gushikirwa niyo nkuru nziza, bararya baranezerwa baravuga ngo ikintu dukoze si ciza, kandi ari umunsi wo kuvuga inkuru nziza. Uku kwezi kukubera ukwezi ko kuvuga inkuru nziza, uremeshe bagenzawe, uremesha abakeneye kuremeshwa, uhanura abakeneye guhanurwa, uzanire inkuru nziza agakiza wowe wese akeneye gukizwa, kandi inkuru nziza cane igushikeko kuri wewe nabawe. Imana idatoranya abantu ku butoni, yabikoreye Mariya harya i Nazareti Galilaya, ibigukorere na wewe. Yabikoreye abakera, ivyari vyabaye mu kwezi kwa gatandatu mu buzima bwawe mu muryango wawe bitari vyiza, uhora bihanagure n'amaraso ya Yesu Kristo, maze azana ikintu gishasha. Uku kwezi kubera ukwezi kw'inkuru nziza cane kuri wewe no kubawe. Murakoze kudukurikira.